wowe ufise ivyaha bibiri. Icaha ca mbere n'uko wakoresheje telefone uri celibateri. Icaha ca kabiri naco nico wibagiye ko umaze imyaka 3 uri celibateri waravyibagiye. Amande y'ibihumbi 10 wewe. Umwicaye kirimwe amata kubera iki? Twe twanyoye icayi kirimwe tangawizi. Amande y'ibihumbi 5. Warugwaye nari ngwara malaria kweli. Amande y'ibihumbi 5. Pesta. Malaria singwara y'abaselibateri. Nta muselibateri agwara malaria. Abaselibateri tugwara imvunja, amasamba mbwika n'utubugita. Amande y'ibihumbi 5 kubera ko wagwaye malaria. Ariko boss ko wambara impuzu za make. Sorry boss, sorry. Yanzana man amayinite. Nta kibazo boss, amayinite yangahe? Pesa. Ariko aba boss bubu barakenye. Hari umugabo boss agikoresha connection ya DS. Naje umukozi nkoresha illimité. Ndakwiye ko jenga nkoresha connection. Ugira uri umukoposi? Sorry boss. Tubahaye ikaze. Nakoze cyane. Mutwidondora. Nitwa Mahoro Meza Phil Rocher. Nkaba mu buzima busanzwe nkaba nkora akazi ko gutwenza abantu. Abandi umunyeshuri, nkaba mbi Bujumbura, naragiye ubuntu. Ego. Kubera ko yahisemwo comedy. Ingabirano nisanzemwo. Hama ndabikora kugira usanga tuba turabajene ni visa yuko umwe wese aje mu ngabirano mu kintu ciwiwe Imana yamuhaye. Bari bamatswe kubwira ko ari ingabirano bifisemo canke niwe wabibonye. Même si babikubwira ubibona kubera yuko kaba karimo bamwicaye kwirigara umuntu utera ama-drop deranja mwishuri kenshi niho bibonera. Hama abo muba muri kumwe bakakubwira pourquoi pas utogenda, pourquoi pas utobigerageza ukarabaho vyo gushikana. Bikunze ni vyiza, bidakunze naho urahindura. Yego. Watangiye ryari comedy? Natanguye carrière ya comedy muri 2020. Niho natanguye gukaya ama réseaux sociaux kugira ntangure kuvyerekana. Nitumenyereye benshi bagira kujya forme ya comedy je dirais. Tumenyereye baja kuri stage bakactinga bagatwenza abantu. Wowe kuri kibahisemo gutangurira hajya ku ma réseaux sociaux kuri kutasabye kuja kuri stage? Au départ natanguye cyo kimwe n'abajya baja kuri stage. Ahubwo ni kubera yuko bijya vy'ama réseaux sociaux ari vy'abantu babona cyane. Sino ndi hose imbere y'abantu. Réseaux sociaux irafasha MM aussi gukina n'ama film. Ego watubwiye yuko watanguye muri 2020. Umuntu akiri mushasha mu mwuga arahora na challenges zitandukanye. Nizihe challenges bahuye nazo ugitangura? Ugitangura comedy biba bigoye cyane kubera yuko niho ukivyinjiramwo. Urahura n'ibintu byinshi bitandukanye biguca intege, si bishobora no kugutuma ubivamwo. Ndavyibuka twatanguye muri 2020, twatanguye turaba comedy 60. Yari casting yabaye kuri IFP. Bahamagara abakomedie kugira baselectionner. Donc turaba comedy 60 bakaca baselectionner abakomedien 16. Abandi sinzi yo bagiye. Bisigura yuko abandi nari ndabasumvya canke no bandi basumvye ikintu kinini oyaye. Meyo ko baduselectionner turaba comedien 16 twarabandanije. No musi no kubwira abakomedie batanu bakibirimo. Donc abandi barabihagaritse, bandi sinzi aho bari. Donc bisigura hari ama challenge umuntu agenda arahura nayo. Bisaba kugera zanguvu. Akwereka ivyo urimo koko. Akwereka agupruva si ivyo bintu wabigiyemo ubikunda canke si wabigiyemo kubera gakuko. Ego turamenyereye yuko hariho ama carrière amwe abavyeyi badapfa kwakira facilement. Wewe abo mu kibano canke aba hafi bakayajise gute wumvise kugiye muri comedy? Abavyeyi ugitangura niba bavyumva kubera yuko umuvyeyi ni étudier mu biro aha muhira uzobe docteur uravyumva nivyo abavyeyi hanini yaba kubera ubu gitangura. No mu kibano ugitangura baravuga bati reka turindire turabiyazoja mugabo iyo bimaze gukunda ukabanvita ukabazana mu bintu vy'iwawe hama ukabereka yuko bikunda ukabereka ahubwo n'abantu baba bikunda no ukabereka ko bikunda mu buzima bishobora kugutunga bya vyimviro bari bafise yuko umwana wanje azoba docteur aje ngaha nana hariho bibagire ushobora gutungwa n'ivyo bikunda dans la vie. Niyo rero mu nyuma baca bagushigikira au départ bakugwanya mu nyuma baca bagushigikira. Ego mbega uravuze yuko ahanini abavyeyi ni batwaba bashaka ko twitunga twinjiza amafaranga. Mbega abakomedian binjiza amafaranga gute? Abakomedian biravana n'umukomedi wariwe. Abakomedian binjiza amafaranga iyo wakoze igiteramo. Iyo wakoze igiteramo baragutumira
canke iyo ufise réseaux sociaux yawe ukaba ufise abantu bagukurikirana publicité kubera yuko ufise abantu benshi bagukunda canke umuntu yakubonye kuri réseaux sociaux akagukunda amaze imisi agukurikirana akaba akunda ibintu vy'iwawe akaba afise anniversaire akaba afise mariage aragutumira parce que abagukunda bagukurikirana aragutumira hama mukavugana amafaranga hama n'ikindi naco organize igiteramo c'iwawe ivyo vyinjiza amafaranga gusumira ibindi vyose ahubwo nibaza ko bigoye ukuntu kugira ukoranye abantu benshi urondere n'abandi bazaza kugufasha bon ntibigoye cyane mugabo novuga gute biravana n'ahantu ivyo bintu vyawe ugomba kubikorera iyo ugomba kubikorera mu bantu par exemple ufise igiteramo nkora mu bantu muri quartier ahantu mvuka donc baba kuzi n'abantu biwawe donc non seulement ntibaza kubera utwenza hari n'abazi kugira bagushigikira urumva benshi baraza kugira bagushigikira abandi nabo bakaza kubera utwenza abandi nabo bakaza kubera yuko uri muri famille uvyumva bakaza ukabateramisha ego niyihe sheke nini umaze kuronka muri comedy sheke y'amafaranga cyane y'amafaranga menshi umaze kwinjiza ku bwa comedy 300,000 en fait tuba twiteze yuko ari ikintu ca date gifise uburemere aho ndakubwiye 300,000 niyo mafaranga muvuga ko nariye muganda kubwiye ayo kwinjiza ararenga en fait ayo winjije ushuja kuyatanga muri vya bindi uba worganije guhemba abantu kuri ikibanza aho navuze ayaja mu mufuko sinavuze ayo nijije kuko ayo nijije ntabari guhanje donc abarimwe bariko ndahemba bakoze abona tumiye urumva ego comedy igushikanye he nihe comedy yagushikanye utaruzi ko boshitse muri iyi myaka 2 uyimazemo ndakubaza ikibazo uri umu journaliste ego nihe journaliste migushikanye uyu munsi otubwira je nibaza yuko le fait yuko ngira ngo mba hari abantu igihumbi bamaze kubona ivyo nkora mba numva rero vyatari avant nari nowera wo mu quartier nowera wo kwishuri sinzi ko hari abantu igihumbi n'abantu ntazi bobonye mon visage ndiko ndazi bakamara nka 10 minutes ko barabikira uri umustar ikindi kintu ca kabiri naco tubwira wowe warabikuyemo confidence ca gatatu nuko kweke bihindutse none oya ni kubera ko nariko ndabikubaza kubera ko turetana ni zimwe twese turiyerekana iyi interview baraza kuyishirako uyipartage abantu bakubone donc la comédie nkora ama video nsohora abantu barabibona babibonye nkakura abagenzi siko nkakura abagenzi n'ama opportunité nkabona ko ndabishoboye nkabona ahantu bishika et aussi no organize ibintu abantu bikorwa ko bavyita parce que baramboye ikindi kintu naco biratuma abantu baruhuka bigatuma tubana neza n'abandi bantu ego nibihe bindi bintu ukora uretse comedy ibindi bintu nkora ndiga kuri Lumière niga gestion et administration ndiga ibindi bintu nkora ni business ibintu nainvestisamwo muzu ibintu bitandukanye nkora ibindi bintu nkora nibaza yuko je suis dans l'événementiel organiser ma événement non pas n'importe quel événement za comédie ndiko ndavyiga ndiga ibintu vya design je suis intéressé sport ibintu bitandukanye ibintu nk'ivyo photographe cameraman bijya vya camera ndabizi cut bon ego en tant que comédien imbere yuko ujya kuri stage ngo twenza abantu urabanza gukora jokes zawe ukazanaliza mbega ugendera kuki kugira ngo wibwire ngo iyi joke izotwenza abantu canke iyi histoire nza kuvuga izotwenza abantu bivana ahantu mbandi bivana ahantu bangiye gutwenza par exemple ngiye gutwenza mu kabare no mugihe ngiye gutwenza muri ahantu hari amafamiye yanje sinigura bimwe umva no tegura bimwe par exemple nje gutwenza ngaha muri Flamboyant Garden nkavuga ko nje gutwenza barya abantu nibaza ku bintu byo biri mu kabare bibera mu kabare siko ngena abantu baboregwa kuko nabonye bariko baranywa inzoga ngena abantu banyifana bameze donc nkorana na environnement tuba turimo même ngiye gutwenza famille yanje ndahitse mama ndamuzi papa ndamuzi abo tuvukana ndabazi mu kibano ndazi ngene bavuga donc nkorera kuri ivyo nivyo bitwenza abantu sinovuga ngo ndakeye ibindi bintu nandika ama joke ajanye n'ivyo bintu aho hantu mbandi naho bantu mbangiyemwo n'ibintu bahora bakora ingene bameze ingene badukarira ingene utuntu tubabako nivyo umuntu yibazako zo bimaze gushika ugasubiramo joke canke histoire
byama byashitse. niyihe histoire canke blague wateye nk'inshuro nka zibiri canke zitatu kandi ikamironka ya efe nyene igatwenza abantu cane? Blague nateye rimwe canke kabiri ikamironka ya efe nyene ni blague y'ingene abantu barazirana mu makartie. Barazirana ushatse kuvuga abantu mu kurazirana bivana n'ahantu abo bantu baba babaye, tu vois. Turafise amakartie uzosanga ari amakartie Kanyosha, Musaga, ibiri kurarengana umvudu Musaga tuzira vyinshi oya biriyo reka wumvirize biri ivyo bintu uzosanga kenshi uri kurarengana umvudu usobanuye amafilm asobanuye ahubwo vyaragabanuka. Le simple fait ko vyumva no mwijoro birazirana. Okay. Ukarorazina kujya kumva bajya abantu bavuga. Iyo niyo joke nkunda gutera kenshi igapasa. Okay. Ego wawibuka inshuro ya mbere wagiye kuri stage? Cyane gose. Byari bimeze gute? Byari bigoye kweri. No musi nyenda kubwira kuri CCF. Wa musi mari 60. Soir 60. No musi twakora aja kuri scene ikomeye, hari amatara n'amamiko. Ico gihe kubera hari igihe ca Covid baratwambika n'amaga, donc byaba ari ibintu bikomeye cyane, yaba ari challenge. Wowe ufise na pression nyinshi. Wowe ufise na pression, yaba ari challenge ntavyo wabumenyereye, yaba ari rya mbere kwaba ari urugamba antuka. Warumva kugeza ahantu nyene bigukomeranye, muga mu nyuma uramenyera. Umaze umwanya kuri stage nibaza yuko uca widetanda pole pole. Biravana. Biravana. Jewe ubunye ndashobora kwidetanda, mugabo kare ntivyakunda. Kaya ahubwo nabandi ko ndagwana kugira ubwoba sindabwerekana. Ubwo byo bimaze gushika ugakubita swata kenshi. Tugira imwe canke zibiri. Swata sinoba nibuka blague no narakubise swata muga birashika hose birashika. Nta muntu yovuga ngaho ugiye hose ngo uratwenza, no urakubitwa. Ahubwo ingene ahantu umukomedi aba akwiye kugira ni ingene iyo swata ucugerageza kuyikuha. Baca b'improvisa bayishira improvisa. Ntibisarishe ngo bihare mu bantu. Ucobora ingene bikuvana n'utundi tuntu ukagerageza kutibagiza abantu. Sino swata zamaho aho tuja hose urategura ikintu abantu bagitwenge ntibacakire. Ufite ngiye ucugira shoke bisaba kusuragoringa kugira ngo iyo shoke ucuyifuka ubwo nyene uzana kandi. Waramenyereye nta shoke kujamo. Shoke yigira ari rya mbere. Ari rya mbere wagira shoke uravuga nti Imana yanje abantu. Mugabo mu nyuma waramenyereye amaswata uramenye ingene ucu bikuva. Ukunze gukora utu video kuri Instagram canke ukadushira handi two novuga nti bari nka conversation y'abantu babiri canke amakuru. Mbega inspiration ya tu video uyikura he? Inspiration ya tu video ugerageje guturaba nibaza ko ari ibintu tubayemo mu buzima busanzwe. Inspiration ku mukomedi iva ku bintu vyinshi, kuvyo tubona, kuvyo tubayemo, kubimubako wenyene, kubiba ahabaye. Rafo pasi nakinya ka video ka Dot. Ijya nuvuga ntiyari ide yiwanje, yari ide yo twako turakinana, yagize ide pourquoi pas tokina ma Dot. Dot yafo pasi yagiye muri Dot yumva ingene bavuga ijambo muri 2022 ni ibintu vyiyubashe nitugira amahoro, tugira amahoro. 2050 zarabasani gusa. 2050 bizoba bimeze gute? Urabona uyu munsi hariho evolution. Chevrier we ntayo wambaye bavyumva tatouage bamona Warda ubona hariho evolution ibintu bigenda biraduka. Est-ce que muri 2050 niko bizoba bimeze? Niko abavyeyi bacu bazoba bameze? Est-ce que umuvyeyi Alvin Smith ariko aratanga umwana wiwe azovuga tugira amahoro? Sindavyibaza bazoshiramo ka AKA la vache originale lo mukitsa verse la misa. Ofite bizacho ndagira impact rikazo baje gusaba umusani. Sico kimokoza gusaba umuntu asanzwe. Numva baje gusaba umusani ntaba rimwe vy'amakoti, abara mahereni, tatouage ngaha. Inspiration nahiva mu bintu tuba tubayemwo ukagerageza kwiyumvira est-ce que ngaha tuzoba tugezehe ukagerageza kubihindura iyo aba ari uyu unye abari kavuga gute nivyo tuba dusanzwe tubahemo ku ma réseaux sociaux tubona. Yego niyihe topic utigera uvuga ko iyo uri kuragira blague zawe, niyihe topic wamuvuga ati iyi vraiment sinshobora kuyidiscuter ko peut-être ni sujet sensible? Politique. Bivana n'ahantu uburi uzi n'ibintu byo kutavuga, uzi na effet bishobora kukugirako na effet byagize ku bandi, ivyo ugomba ukabireka. Kuvuga ku bantu utabuzi si byiza kuko iyo muntu ntubumuzi, ntubuzi yakora, ntubuzi ivyiwe, donc urashobora kumukina ko blague ngaho bigatwenza ngaho bikamuvexa. Muguvuye ngaho kuri scene ukacuca hahandi hari wamenye. Roche baguhaye 10 millions z'amarundi. Ico kibazo muragikunda mana.
baguhaye 10 millions z'amarundi ni ikintu ca mbere wokora ca mbere aho pasi narabonye interview ya Lucky Boy na Trezo ico kibazo mwari kibabajije oya ni batari jewe nibaza ko bampaye 10 millions ikintu ca mbere nokora coza mu mutwe Sisimaka nyine bari ikintu ca hayi mugabo bavuga ati akangira niryohere reka mere kukano ko 10 millions ni menshi napfa guhera kanu kambere bakora kugira wiryohere nakahe akantu kambere nokora canke ikintu nokora kugira niryohere ikintu voilà akavoyage kwanza muri Serbie nkagaruka mbise kwe ki Serbie unabanza nkagenda nkagaruka kwanza akavoyage muri Belgique Canada d'abord unabanza kuja hanze kwanza ndabineje ndayironke vuba n'itarahe ndayijemwo ndabingene bimeze nongere ngaruke nga en fait unabanza kwinjoyinga life fata ama voyage Dubai ndabe ama réseaux sociaux yanje ndabereke yuko 10 millions yaronse ari mu poche nga rero ushobora abantu batangura gukurikiye 10 millions simake 10 millions simake 10 millions simake en tout cas no voyage Canada no shikayi ego uraba ninde yego uravye mu bantu bakina muri ninde n'uyuhe muntu uvuga ati uyu muntu ndakunda ivyo akora kandi nokume ngo nukina nk'ivyo akora muri ninde umuntu ukina nk'ivyo ninde kumengo ni benshi kuko ninde twakuze tuyiraba Jeffis mo personage benshi bantwenza hari afisa personage benshi bantwenza kandi bose navuga ko babikora neza sinavuga ko ndaselection kuko bose ubukunda wewe si apana uko bakora ukubukunda wewe guti ndakunda ikireko na wa mugore mukama ndiwe ikuntu bamwita mwakunda kugira ibintu vy'uko nawenze Bikira Maria mawe byanye Kose turangiza aho kwicara ku gasonga bugari cyane ku gasonga bugari shamira ko haje amadiva nkava mbesha ku gasonga bugari haraheze igihe kinini vraiment nticara ku gasonga bugari haraheze igihe kinini uko usanga buri nubwo abakozi muri mu gikoni je nanje mu gikoni vraiment no kurisha umanya wo kwicara yose kirenga ego watubwiye yuko birasanzwe ko umuntu asubiramo jokes kandi urafite ya joke yama igira ya efe nyene itesa abantu ngo yitubwira twebwe tukarakwiga twenzana nawe ko baradukurikirana simaka ndayisubiremo mugabo nibaza yuko simaka ndayisubiremo parce que joke ndayikina en fonction hano bandi ndabona yuko byo shobora gukina pete bishobora kuba twenza la fois passée nagiye nariko ndatembera mu makarti atandukanye hari amakarti usanga ari ama église menshi sinze kumaze kwa ama église afatanye urayibona ama église afatanye oya si kumusaga si mubwiza mu Nyakabiga urumva nagiye rero muri izo église ashitseyo sanga amazina aratandukanye yayo ma église bashobora gusanga église imwe ya gauche yindi ya droite église imwe ikaba yitwa église Dieu est grand indi église à côté ikaba yitwa église si ton Dieu ne marche pas viens tester le mien uravyumva yo sasi yo winjiye muri ayo ma église narinjiye yo ndaraba ingene bimeze mu gusoma ijambo ry'Imana bakoresha aba journaliste kubera urabona iyo umukozi w'Imana yari karavuga ijambo avuga ati haleluya Yesu ashimwe cyane reka dusome muri Matayo reka dusome mwene data adusomere muri Matayo 1:3 acahaguruka hahiga umuntu atagira mu nama z'ababi atagendera mu nzira z'abanyabyaha ariko bimuhimbara biri mu vyagezwe vy'ukimvira umuntu reka tanga inkuru canka reka soma Bible hahiga umuntu atagira mu nama z'ababi atagendera mu nzira z'abanyabyaha ariko bimuhimbara biri mu vyagezwe vy'uhoraho uyu munsi turi kuri best of 257 urumva ni ibintu biba bikomeye cyane ibintu by'ama église n'ububare bwaraje dusigaye akaanye ni le flamboyant garden turafise Mickey Lounge Bar ni competition Scala mugabo hariyo n'andi mabar numvise imvere bar yitwa bar mukubita umwice ntiwocayo bar isigarize urumva donc bisigura yuko umuntu yari karakubitwa muri iyo bar umujera araza aravuga ati mwongereze mukubita umwice muga turafise n'ama publicité yumvire nka publicité ya Mickey Lounge Bar turafise promotion turi muri Noël bariko baragira publicité promotion wifuza kujya Noël uri kumwe na famille yawe uri kumwe nawo muvukana ingo kuri Mickey Lounge Bar yabateguriye igiteramo kidasanzwe le 25 tuzoba turi kumwe n'abaririmbyi Alvin Smith Double J droit d'entrée ku mwana ni 3 droit d'entrée ku ukuze ni 10000 VIP 20000 yumvire publicité kuri bar mukubita umwice ya le 25 weho nyine wogenda kuri Noël ugenga bakubita bakwice wifuza kujya Noël uri kumwe na famille yawe abo muvukana canke ababanyi bawe
bare mukubita umwice yabategura igiteramo kidasanzwe cyo gukubitana wifuza kwinjira droit d'entrée ku mwana n'inkoni kukuze n'imbugita bagukubise ikidaje ntukomereke ni VIP cyo nka tike cyo nswa tike VIP tike sponsor mwakoze cyane best of tuva CV ni hatari mwakoze kubana natwe nizere ko ikiganiro cyabaryoheye nkuko cyatujyoheye nimba mwagikunze ntimwibagire gufonda kuri like mudusigire na comment ndetse na subscribe na kagakengere kugira ngo anytime dufite ikiganiro mube abambere kukibona ndabashimiye tuzosubira à la prochaine.